Hello guys, nize kumeze fresh mu munsi tukaba dufise umushitsi sinigwa ndamuvuga niwe yivugiye. Yes, twaherukana kera man. Imisi yari myinshi. Hama muri kumwe na Odabe. Hano tukaba turi kumwe na Deriro nkuko bisanzwe twama duteramana tukayaga muri kumwe natwe mukomeze muryoherwe fresh. Hama ndafise akabazo nkeneye kumubaza. Ikibazo nkeneye kukubaza. Yego cyane. None twebwe abantu Imana yaturemye kugira dupfe cyane. Woshaka kukinyishura? Mbo. Imana ntabwo yaremye umuntu kugira ngo umuntu apfe. Imana ntiyaturemye kugira ngo dupfe. Oya. Ahubwo jewe ngerageje kuraba Imana yazanye urupfu kugira ngo abantu bagerageze bagire ico batinya nico bubaha. Abantu babone yuko Imana ihari. Ico novuga rero ko ico kintu warumbagije ngo mbega Imana yoba yaturemye kugira ngo dupfe. Oya, Imana ntabwo yaturemye kugira dupfe. Imana yaturemye kugira ngo tubeho mwisi, tuganze nibiri mwisi. Ariko bitewe no kungene umwana w'umuntu, ikiremwa muntu ari ikiremwa gifise ubwibone gusumba ibindi biremwa byose mwisi, niyo nayo mpamvu Imana nibaza yuko yazanye urupfu kugira ngo abantu babone yuko Imana ihari. Kuko hari abantu iyaba urupfu rudahari boduhonyoye, bogiriye mu birere, nta kintu na kimwe umuntu yoba yubaha canke atinya yibanga, abantu bose bubaye uko bashaka bagirira n'ababandi. Ariko Imana yazanye urupfu kugira ngo tubone ko hariho Imana isumba byose kandi ishoboye byose. Kuko ugerageje kuraba buri muntu wese iyo hageze ku kintu kicerekeye urupfu, nta muntu n'umwe usanga adatinya urupfu. Yaba umukire yaba umukene bose baratinya urupfu. Ako kaniro nibaza yuko nakantu Imana yisigarije kugira ngo dutinye Imana, twubahe Imana kandi tumenye nuko Imana ihari. Yego cyane. Ndibaza ko ari ivyo. Sawa ndibaza abantu bavyumvise baraza kutwishyura mu makomantere. Yego cyane. Uko nabo umuntu wese afise ingene atahura, umuntu wese afise ukuntu yo bitahura, ashobora kuyishura ico kibazo ukuntu akibajije araza kucishura uyu uyishyuye ivyo wiyo. Yego cyane murakoze. Yego cyane murakoze. Mugerageze